uravye ingene abarundi babayeho uno munsi ukaraba n'inzitizi zijanye n'ubutunzi n'iterambere zihari umwizero ufise kugira ngo iyo mbonakazoza izoje mu ngiro n'uyuwe. Abarundi bamuza muraraba ivyiza mumaze kuronka imbere yuko murubona ibibi mubona. Nawe uja muri Amerika, jewe naragiye kwibarabara rimwe hari i Washington ni New York, ndabona abantu bajyama ku bikarato. Mugo no munsi muvuga ko ari igihugu ca mbere ku isi gitunze. Ngaha nabarara ku bikarato mu gisagara murazi twiko turabafasha tubakureyo tugende kubafata neza turabingene bishobora nabo kwiteza imbere. Mugabo je ndabwire ni murabe Uburundi ingene bwari bumeze mu 2005 musubiza amaso inyuma kugira ngo muce mubona aho mugeze. Mumbwire umutahe mwatanguje mu 2005 no wuwe ko twahereye kubusa. Twari twambaye imishambara, twari imisaya yari yarahomvaguritse, twari tugwaye kwashi, ntitwagira aho tuba, nta mutahe twatanguje. Raba no musi ugenda urabe hamwe twita mu rutoki, ubu kugira uronke inzu ya nyakatsi ni gikorwa. Uratembe none kuva igitego gushike Bujumbura so mwaciye mwabonye inzu za nyakatsi zingahe ziharure bura mugane mwibuke mu 2010 mu 2008 twari yumvira tuti mbega izi nyakatsi zizohera gute. Ico gihe ko atawabajeje ati none we ubona mu mwaka wa 2023 abantu bazafise inzu z'amabati uravye ingene baba muri nyakatsi vyose nishaka. Uno munsi abarundi bose bava hasi ubunebwe bugahera bakumva ko bafise iyo bariko baraja. Ndabwije ukuri nta n'imyaka 5 yohera tudashitse kuri ibi dukeneye mu mwaka wa 2040. Je ndabona yuko abarundi bokura amaboko mu mpuzu bunyene bagakoresha umutahe bafise umunsi mu mwaka wa 2030 tuba twabishitseko. Muge kintu kibaho n'umutima kuko umuntu kuba afise nk'inka zitana agacavuga yuko afise akabuguma arakenye. Urumva we uzi ko akenye kuko nivyo yakubwiye none kutamenya mu nzu y'uwundi. Umuntu arashobora kuba afise imodoka kubera adafise Jeep V8 afise Probox agaca kubwira kwa Kenya none we kutamunzi ucuvuga ngo numukene ngo none ubona muri ibuka mu 2005 abene gihugu mu kwiyunguruza bafata ama taxi vero. Uno munsi ufashe taxi vero baramutwenga. Uno munsi wumva abene gihugu ariko bararira ibinyobwa vya Brarudi ko bitaza nuko bafise amahera yo kubigura. Muguga cuvuga ngo nabakene ucuvuga ko arabakene. Genda urabu tudugu budutaha hamwe mwita mu rutoki muraba amapikipiki ataha hamwe bita mu rutoki ubumenga utafise pikipiki ikinga umenga uri umworo. Rero ndagenda baremeshe nta bukene buhari nitwebwe twabushize mu mitwe yacu. Umuntu raja kumuramutsa guha inkoko n'igitoki bigugwa ngahe biki akadaga cabwira kwa Kenya. Iburaya ni telefone ugira uyitungira uja kugopesha. Naragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icigwa nahakuye natumye ntigenda mu ngurire ivoka bayiguza $5 kagavoka gatoya cavuga none ndayifise muhira sifise $5 ko jewe ntarinda kuruha fise ibiti birenga 100 vy'amavoka mu rugi wanje honyene fise ibiti 7 vy'amavoka cyase nigira muri ivoka none wumva fise amaheranganiki. Ni rero abarundi nagenda abwira itunga ryanyu kubona ucana ku irobine ukavoma amazi ugacuyanwa utarishe, kubona uja munsi y'urugo gaca igitoki ukakirya atamahera wagiye kugisumisha, ugasoroma ikijumbu, ugasoroma irengarenga, ugasoroma igitunguru, ukaryama. Mumenye kwirya ritunga n'amahera mufise. Rero ibi utahe rero mufise ubu rero tukamishe.